Niteka n'umunezero vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza cyangwa ikaze tubashikiriza amakuru abariko avugwa cane irya nino mu gihugu c'u Burundi n'amakuru avurwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye, amakuru avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi eka mbere na za nkuru zinyegezwa abarundi nazo nyene turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku minsi yose ngaha kuri shene yacu muragira mukurikirane amakuru arabana n'agateka kazina muntu. Uyo mukenyezi muriko muraraba akaba ari umushinga amateka azwi ku mazina ya Alodi Niyonkuru, biri kuvuga yuko yagirizwa ubwicanyi bukomeye yakoranye n'umugabo wiwe ndetse bakaba baragandaguye umuntu bafatikanyije na murumuna w'uyo mugabo wiwe. Muraza kuvyumviriza turaza kubibashikirako aho amakuru yihuta cane adushikiye atumenyesha yuko uyo mukenyezi ashobora kwambugwa ubudahangagwa ahabwa n'amabanga ajejwe agahezwa agashira imbere z'ubutungane akagirizwa ico caha mu gihe biramwagiriye akaba yofatwa agapfungwa. Muraza kubikurikirana vyinshi kuri ubwo bwicanyi ndetse n'andi makuru ariko aravuga ko uyo mukenyezi n'umuryango wiwe muraza kuyumviriza twayateguye. Uraza no kumviriza andi makuru arabana n'igisata c'intwaro. Wotegerezwa kuba warafyonze kuri sabone yo wafyonze ko mugabo ko turonse bene y'amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ku minsi yose iyo tubirungitse ucuba mu bambere barashikirwa nayo. Reka ndasubire ndabaramutse nabaye kaze mwisango y'amakuru muragira mukurikirana ayo makuru n'ayandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nimeje kubabwira yuko mugira mukurikirana amakuru arabana n'igisata c'agateka kazina muntu. Uyo mukenyezi akaba arakamaramaza kariko karamuvugwa ko nyuma yuko yo bari umushinga amateka yagirizwa kugandagura umuntu afatikanyije n'umutambukanyi wiwe. Uyo mukenyezi muri ko muraraba akaba ari umushinga amateka nyine azwi ku mazina ya Alodi Niyonkuru, akaba ari umushinga amateka yatowe mu ntara ya Cankuzo nk'umuhutukazi nk'uko inama nshinga amateka yabishize ahabona. Bivugwa ko yakuyeho udahangagwa kugira ngo azobazwe kw'idosiye yaragirizwa yo kwica umuntu afatikanije n'umugabo wiwe. Uyo mushinga amateka akomoka mu ntara ya Cankuzo bivuga yuko yafatikanyije n'umugabo wiwe azwi ku mazina ya Nyamiye Christophe, asanzwe nawe ari umukuru wa zone n'intara ya Cankuzo. Muri iyi minsi iheze amakuru ariko aravugwa cane muri iyo ntara ya Cankuzo muri iyo minsi iheze nayagiriza uyo mukenyezi n'umutambukanyi wiwe kuba baragize uruhara mwigandagurwa ry'umwe mu banyagihugu. Nkuko amakuru ashikira ikimenyesha amakuru ca Itara Burundi dukesha iyo nkuru abivuga, uwo mushinga amateka yagirizwa gufatikanya n'umugabo wiwe hamwe na murumuna we mu kwica umuntu bamuziza amatati y'amatongo. Ubu akaba yoba amaze no gukurwa ko ubudahangagwa kugira ngo nyene yagirizwe ivyo vyaha mu gihe bimwagiriye afatwe anapfungwe yagirizwa nyene ubwo bwicanyi. Uyo mukenyezi akaba yarasanzwe afite nyubwo budahangagwa bukomoka ku mabanga ajejwe aho amategeko ategekanya ko abakozi bo mu nama nshinga amateka hari ubudahangagwa baba bafise kubirabana no gukurikiranwaho ibyaha bimwe na bimwe. Ariko nk'uko amakuru adushikira vyemeza avuga yuko uyo mukenyezi yoba yamaze kwambugwa ubwo budahangagwa akaba ategerezwa kunyura imbere z'ubutungane. Nkuko bivugwa nyene Nyamiye Christophe mushiki we Nyamiye Generose hamwe n'uwo mushinga amateka Alodi Niyonkuru bivugwa ko barondeye abantu baza kwica umuvukanyi wabo bapfa amatongo ari ku mutumba Kigutsu muri komine n'intara ya Cankuzo. Umugambi umaze gushirwa mu ngiro, Generose bivuga ko yaciye afata telefone bayisangamwe ubutumwa bwoba aribwo bwakorewe ko kumufata agapfungwa. Nyuma yo kumupfungisha nyene bivugwa yuko yoba yaraciye agandagurwa kugira ngo abo batatu bigarurire ubutunzi bwiwe. Bivugwa yuko nyene bashobora kuba baramugandaguye bivuye ku matati y'amatongo. Gushika n'ubu ariko akaba atacemeza yuko ubwo bwicanyi bwoba bwaragizwemwo uruhara nabo n'uyo mukenyezi
umushingamateka ndetse n'umutambukanyi wiwe na murumuna w'umutambukanyi wiwe, ariko ayo makuru nyene akaba ari karavurwa cyane mu yo ntara ya Cankuzo. Tukabandanya tubatohoreza byinshi kubivugwa kuri ubwo bwicanyi ndetse no n'igisata c'ubutungane gitegerezwa gufata no gushinja abo batatu kugira uruhara muri ubwo bwicanyi bw'uyo munyagihugu. Reka dusandukira ayo makuru ariko avugwa cyane mu birabana n'agateka kazina muntu, dusimbire no mu makuru avugwa mu bisata bitandukanye vyanga mu gihugu c'u Burundi. Ni ryari itegeko ryo kunganisha imishahara ku bakozi ba leta rizoja mu ngiro? Kuri ico kibazo hari ukuvuguruzanya hagati y'abategetsi bamwe b'igihugu. Umushikiranganji w'ikigega ca leta, imishahara ifatiye kuri iryo tegeko ntizonyaruka kuboneka kuko kwiharura bisaba ubuhinga Uburundi budafise. Ariko icegera c'umukuru w'igihugu we avuga ko ico ari kinyoma. N'inkuru ya Pierre Gahungu. Umushikiranganji w'ikigega ca leta asigura ko kunganisha imishahara ari igikorwa gisaba kwitondera cane, nico gituma bizofata umwanya uruta uwari wategekanijwe, nkuko umushikiranganji Domitien Ndihokubwayo yabimenyesheje ahejeje gushikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganji itariki 9 z'uku kwezi. Si ibintu bikorwa mu munsi umwe, bishobora gufata n'amezi. Muhumura rero ko itegeko ryashizweho, turi ku kivi kugira ibintu bigende neza. Abarundi bazobikora nabo tuzokura hanze kuko ngaha atabushobozi dufise, naho nyene bizoca mu gutanga isoko. Uko siko icegera c'umukuru w'igihugu abibona. Prosper Bazombanza asa n'uwafatiye kuri ivyo umushikiranganji w'ikigega ca leta yasiguye mu kugabisha abo abona ko bariko bahuvya abarundi. Mutekane ntagasubira kujuragiza abashanga abandi ngo ntibija bihera ngo bongera expert hirya no hino ngo kwiteza utunyoni sisa na gatoya yatora bikurikira. Mutekane murindire iriko birigwa kandi bizogenda neza cyane. Aha Prosper Bazombanza yari kwavugana n'abitavye ihayanishwa ry'akazi mu ntara ya Gitega. Mwomenya ko dufatiye kubiri mu itegeko ryashizwe ku mukono kwa 2025 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, hamwe n'ivyavuzwe n'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nyene, politike nshasha yo gutunganya imishahara y'abakozi ba leta yari gutangura kuja mu ngiro mu mpera z'ukwindwi guheze. Pierre Gahungu. Abandi basaba agahembo kabo ni abajejwe intwaro yo kugwe mitumba muri komine ya Kanyosha yo mu ntara ya Bujumbura. Bavuga ko bamaze amezi 3 bataronswa agashiruka bute kabagenewe. Abo batware bo ku mitumba babona ko mu gihe uwahora arongoye yo komine aherutse kubogozwa bari bakwiye guca batunganirizwa. N'inkuru Josephine Johnson Nkuzimana. Abo bategetsi baheraniwe amafaranga y'agahembo n'abakuru b'imitumba yose uko ari 21 igize komine Kanyosha. Amakuru ava muri iyo komine avuga ko baheraniwe amezi 3 mu gihe komite irongo imutumba igizwe n'abantu 5 bitegekanijwe ko 4 muri bo bahabwa agashiruka bute rimwe mu mezi 3. Muri bo imyidogo ni myinshi, basigura ko kuva baja muri ayo mabanga imyaka 2 iraheze batarigera baronswa agashiruka bute bagenewe. Sabo gusa baheraniwe. Amakuru ava muri komine Kanyosha avuga kandi ko no mu barongoye amazone ishavari ryose bavuga ko bamaze igihe kiri hagati y'amezi 3-8 badahabwa ivyo bategekanijwe nk'agahembo kabo. Aba bategetsi bafise amakenga ko bashobora gutaha zirayoye narigi wahora arongoye iyo komine aheruka kubogozwa muri ayo mabanga. Ko byifashe twateze ko twarose arafata ariko haraheze imyaka 2 ngenga irarenga. Abona yuko tuca twinjira mu mwaka wa 3 turaronka akazi. Rero isanzura ko imitima hasatse mpabitwahagarika imitima mu gihe witwa yuko ukorera leta. Rero batubona yuko turabakozi ba leta mugabo kuko turakorera leta nyene turabikorera kuko mu gihe ukora twese turi kudahenga biragoye. Utunze abana, imiryango, utunze umugore, utunze inzu, ategereza kubitunganiriza yakuwe tukinjira none bizogenda gute. Bagasaba ko botunganirizwa kuko igihe kihaciye ari kinini. Twebwe dusaba yuko abaje kurira bafata ikibazo umuntu hanyuma kumenya kaduha twakorera. Mu rwandiko rwanditswe na Genevieve Ntawumvukiye yandikira umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, uwo yahoze ari umusaneri wa komine Kanyosha aremeza ko iyo komine ifite ibibazo bikomeye cyane cyane bijanye n'ubutunzi, ariko nta na kimwe avuga kuri abo batware komine Kanyosha yeraniye agashahara.
kuri iyo myidogo yabo bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi uruganda rwa radiyo inzamba rukaba rutarashobora kuronka umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu.